people, welcome to another vlog. Cause now I need to finish radio done. No musi. Nikunda tembera na sister. Yabuze chakora acambira ngo ati ngo tuwese aratembera musi ni kwa Mungu mvuye kwisengero ngiza okay. Kutugende twe turatembera. Mwiriwe mwake. Mura. Bavuze ngo ati ngo sinda gushire. Ewe ugomba tugende he man. Alright again. You know babuze icukora ugenda gutembera. Kandi akeneye sport. Inge nkora push ups ngaha 200 real quick. Push ups 200 ntibaza ngo ati ngo je na sport nkora. Niwo kwiga sport oyimenya. Ego burya isama ni kugira sport. Na cyane. Kori no. Uharuwa. Okay. Rimwe, kabiri, gatatu, kane, gatanu, gatandatu, indwi, umunani, icenda, cumi, cumi na rimwe, cumi na kabiri, cumi na gatatu, cumi n'umunani, cumi n'atanu, cumi na gatandatu, cumi n'indwi, cumi n'icenda, 20. Rimwe, kabiri, gatatu, kane, gatanu, gatandatu, indwi, umunani. Urumva ndakuguma mbanda. Mugani ntazi guharura mu Kirundi. Ndazi guharura mu Kirundi buke. Okay, sport. Kwiruka, kugira exercise nyene guterura ivyuma, kugira no kuraba ngene gucunga ngene urya. Ibintu urya. Niyaho usanga ifasha, niyaho ushobora kugabanuka n'ingoga kandi ugabanuka neza. Sizi ko wakumvise rero ni ku siporo au kujya kuraba gucunga vyurya au kugira diet kugira sport cyose mugani n'icyayi gikuru umuntu yokurikiza neza ni kuraba vyushira mu mubiri wawe kubera ushobora gukora sport utari kuraba vyushira mu mubiri wawe nubusa urumva ni nka jeyo ndakora sport mugari kubera ibintu ngumanja twe turatambuka akazuba kariho harasusuruce no munsi atanguye kuza haramera neza but some is almost here uzosanga hashushe cyane yeah okay nge turasubira niyo twagera niko ndigorora nkuko umengane mu gitondo hose mu gitondo ne kumugoro ekora ni abona ahantu twaje hajya kumwonga excuse me naho abantu biyogera tugere kora no bambere ndiko ndamubona ariko ariruka kwe I think bariko barahagira bariko barahakinira kubera Sami Gombize ngo Sami Gombi muci yageze abantu baza baraza ngaha kuyiyoga kuri piscine mugani ndazi koga mugani sinkunda kuyiyoga kuyiyoga mugani sinkunda kuyiyoga okay yoga mbara umuntu wasa kuyiyoga na na yaje ngaho sindimu ngira niyo ndaronka 6 pack niho ndoza nkagura gashati nkiyoga nawe turatembera turitambukira kubera ubuzima bwacu ubuzima bwanje bushinda kubesha ngo ati ngo umurage mu club ubugese ubuzima bwanje kubera abantu benshi baba diaspora berekana ama video bashira ama video kuri YouTube usanga benshi nyene bari mu buzima bwa hatari bwana ubuzima bwabo sindovuga ngo ibiki nibiki umuntu wese afise ubuzima bwiwe kandi nanje nderekana ubuzima bwanje ama club goya gusa nikungurana ubwenge twigishanya kare tera imbere abari mu mahanga bagakunda Burundi bakakunda Abarundi
ibyo tugomba gushikako kandi abo ndagukundishije Burundi right aho wahoze ubukunda ubuze nje nabugukundishije ne aya si wowe wabunkundishije nje ndaregiye ndahabona ndahikundisha ngaha yaba ndi umuntu atabwoba fise ndaca ngenda nutumara amazesha akandiyo ini iza kubana the thumbnail Urumonga wa Cedar Rapids murabona ujya muntu ariko araroba tugomba tuze guca impande yiwe kugira tubibone neza kugira abone nko kumenya ntituriko turamukamera twigirisha nkuko duciye impande yiwe ahubwo nkigirisha ngo ndiko ndaca burya ibi bintu bishobora abantu bake usanga ndi umwe mu isi nzima urabona ngoma ndicishe ngaha kubera ntabwo ngo ndiko namukambera niko ndikamera ngaha ateye umugeto ngaho umugera umuntu ubwenge kare kana bakitwa gukina ntakonse bendasi nta fi aza kuronka ngaha Ugari mu musengere usanga kuzironka ugari mu musengere usanga kuzironka Ndamuramu Hello how you doing? Pretty good man. Have you caught anything yet? I caught 4. Oh. Yeah. You were like, oh, maybe he hasn't caught anything. No, I caught 4. It was pretty decent today. That's pretty good, man. Abona, cyane umuntu mwiza ndaramukanye. kandi uri kuravuga ngo bamusengere kandi yaze yatoye zina zose wenyine muganira aho nawe utariza kumusengera Imana yamuheza giye. Muri park mu Kirundi bavuga ngo kinana. no je ndazi Muri park nyine ahantu bateramira nyine abantu ugasama akayaga ukarageza kwiruka ngira je sinazanye ibirato byo kwiruka kwera umaze kugera ngaha burya je ndazi kwiruka cyane kandi yo nkaba umuntu yari kubikurikirana ubu mba ndi pro niko ndabeshya yo kwiruka yo burya muntu yahuni numureke yihunire no wo gumuhanga abantu kwe Jesse mpanga abantu sidakubwiye rero aya maso araba byose Imana ntiyambwiye ngo ati ngo diyo ngo we kubera ndaguhaye amaso nuzura araba bijya ngo oya ndaba byose Benya ndagona vuga ngo iki Jesse kwirukanga uya ndazi kwiruka iyo abantu benshi baze ngo kubera ngano kusinzi kwiruka aho yo haruri minota dogenda minota imisegonda Ndonda ngeza hajya bereka hajya okay to be testing it out okay to be testing kubera nyine ndambaye ibi birato so werekana you gotta do what I do like you know what I mean nazi ku vlogging anisho gituma ta muramubabari okay ndambaye ibirato zo kushikariya iminota inga imisegonda 10 uko nuko kubera ibirato uko niyo abatari ibirato ndagushika hariya ndibaza isegonda 5 uko mugani nke tugarageze wowe nuharura afise isimu uriko akoresha iyi simu nurabisaha uharura ewe nawe ugomba harura ndako nagira ku kantu kugira si ndiko nabesha
Okay. Alright, that's embarrassing. No, Okay, wait. Stopwatch. Ngani kubera ngati Okay. kiri misegonda 30. Okay. Imisegonda 30. Kubera ibirata. Okay, umbwira ngo gende gutacinga hari. Okay. And tangura. Okay, Mr. 15 seconds. 15 seconds. 15. 15? Yeah. Ibyo misegora 15. Sindarusha gusa ndiko ndahemba. Oh, yes, you would. Sindarusha ndiko ndahemba. 15 naravuze 10. Kubera ibi birato. Ingorane shijeho ni ibi birato. Ataho ibi birato itanu madashije. Kare ukagumijemo. Achako. Nuko biri kwe. Misegoro 15 ndazi muri mwebwe ngaho ntimwogera kwiyo misegonda. Si bya boss. Amaze kubona inzu zo. I can't even zoom in with this, man. Like I seen the new Android, bro. That shit look nice as hell. What? 2024? Yeah, it's like a SE something. I don't know. It's like that, but it's bigger and it's better. Nabereka inzu zo mu mazi. Zibamo nahantu gusa bazabagate. Bro, hari abantu bazibamo, bro. Hari abantu bazibamo. It's like a getaway house, bro. Makaranga hanye. Yeah, kubera ko batora. Nibarako barapayinga none. Wengaho waha. Jesse ngasi ndo habakwera. Kubera uratinyi ifi. Ni nyamazi sintinyi ifi. Ni nyamazi. Zohava zigusa. Oh, utinyamazi. Ni nyamazi. Amazi yenga nkaduka, bro. Shit, ntaduka muri bikabya what happened in 2008? Yeah, jenga ngo ndo haba. Murabona? Umuhira naha ndakageze. Karibu muhira, bro. Ngo ahantu mba naha. Urabona ko ndibera ku mazi. Gusa ntimuzoze kundamusha ko. Usanga kesha atari hone. Murahabonye mugani tuhace tuharengana tugenda. Amazi araho tubana. Mugani wereka inamba zabo kubera uraza wabanyi. Usanga bashabura kuyandekana aho bibera. Nenda aho woshobora kuroba none ngaho ikarobi. Yeah. No, yaje. Mama hema mugari twabivugana ntango horana mugari. Nenda ha wo bibaza ngo tugomba twibire. Oh twibiki. Ego burya abantu bikeka abantu ntibavanga ngo bibike bapfa kumenya oh burya muntu nuwahe. I'm sorry. Eh. Oh my god, bro. What is that? Honey? What? Tuje kutambuka nawe uzanye ibintu byo kurya. Ni kubera kuzanye byo kurya kandi tuko tora exercising. Uvuye ku kazi. Ino musakazi kagenze neza. Little thing has 230 calories. Maybe it's because now I look at my calories and stuff. This little thing, 230 calories. That's not good. Aje ubundi ko nda exercising ngaho nta kurya ibisosa. Baratanguye kwirame. Alright, twavuye hariya. Tugiye ino. Tuzunguruke hariya. Dusubire. Oh yeah. Bwari bwije. Or maybe they got complaints how loud we are. Wow. Nigga, what? Polisi. Nigga no polisi. Reka tumade kutinga akazi ntangorana. Ariko turatambuka. Ibibazo nta kibazo man. What's the plan? You guys were doing earlier this evening. Oh, we were talking.
Oh, you guys were just talking? Yeah. Okay. We were just It was so you guys have you guys been down here for Yeah, a while? Just been walking down. Yeah. We just got a call that they thought it was a domestic, like people were yelling at each other and fighting No. each other. You guys were just talking. Yeah. They could hear us? I guess. I don't know how loud y'all were talking. Yeah, we were but- pretty loud. We were But laughing you guys have loud. been here for a hot minute, just kind of walking 2 hours. down for about 2 hours. No, we went over there, came over there, and then started talking, and And stopped, then- and and then then now going we're back coming there back. as well. We poked over there, so that's where we're going. Alrighty. Yeah. Well, I won't bother you guys too much longer then. They just called. They wanted to make sure y'all weren't just like fighting each other. Alright. I appreciate it. We siblings. I get that. I got a brother of my own. Alright. You guys have a good one. You too. Damn. It's your fault. It's not. It was your It's fault. you man. guys. Bro, it was you, bro. It was you. I was like, it's logic. You guys were going all hard. Like, come on, bro. Calm down. Domestic of mine, bro. Calm down, bro. And that for some much because not like you. So what would you say again? What's Yagomba yari karatambuka. Oh, yeah. Bro. And we're speaking a language they don't understand. Tuko turavuga ikirundi nibatwumva icyo usanga umenga ngo turiko No, turagwana. we're speaking English too. We were speaking half the time we were speaking English actually. Yeah. Oh yeah. We were just Oh yeah, it jumping and was stuff. English the We whole was just time. jumping and Oh stuff. yeah. Bro. It kind of. Who asked you to call the police, bro? That's true, right? Like, Gomba Good, though. peace, but Gomba Sometimes it is peace. good. Bro, no matter what, you should always mind your own Yeah, business. You exactly. should always mind your own business no matter what. Jahis. Ngoma ndayihereza ngaha iyi vlog. Dusubira kubona niyo twabonana. Ni mukimbona twari kumwe na Ana. Avuga ngo najamwo. She should be number 1. Right, I said I was number 1. And then I should be number 2. Yeah, I don't care. Dusubira kubona niyo twabona. Cha tuvuga ngo iki? Bye. Peace. Come on, Oh, man. peace. Please subscribe. Subscribe.